Hello les amis, mugire umunsi wa mbere mwize n'intango zizaziyindwi ndabashimira bibe mwese mwakoze s'abonner cyangwa subscribe kuri page yacu nimutera ikora dufitaniye ideni rikomeye gikore fyonda kugira ijambo ritukura riri musi ya video uco fyonda no ku gakengeri dushize ko video uzoshuzura yibona direct utarinze kuje gusacinga muri recherche ureba yuko twashize ko video fyonda kuri subscribe ucufyona no ku gakengeri tuzoba mu vyukuri udufashije cyane ndagushimire kandi wewe ukora partage ku zindi mbuga ukanakora like canke j'aime kuri video zacu dushira ko buri munsi reka rya makuru yacu y'uyu munsi asoswe bimenyesha makuru bitandukanye hirya no hino kwisi twera mu gihugu c'Ubutaliyano kimenyesha makuru la Gazzetta dello Sport cyo ku mapuro ziroza tabakitubwira kiti praise for Inter ati nubusazi kuri Inter kabale cyagaritse kuri Inter Tomila y'Milano yarayitewe igikombe ca Serie A nyuma yaho Atalanta yaringanije na Sassuolo akaba Nerazzurri yatahukanye igikombe ca Serie A ku nshuro yayo ya mbere mu myaka 11 akaba yaraheruka gutwara ico gikombe muri 2010 akaba yakuyeho Juventus yari maze imyaka 9 kurikirana icegukana akaba ari mu vyukuri ikimenyesha bakuru Gazzetta dello Sport gikeza Inter Tomila kitubwira kiti mu vyukuri bakoza akazi katoroshe akaba ari ico gikombe ca 19 cha Serie A batwaye kuva babayeho akaba ari bakeza Conte bakanakeza Zanga umubosi wa Inter Domina mu byukuri batubwira bati bigenje neza cyane bakanakeza vyimbitse Romelu Lukaku na Lautaro Martinez batubwira bati aba nibo bakinyi bibanze bagize uruhara kugira Inter Domina itware mu byukuri ico gikombe Corriere dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyano tubwira ati Zanga Champions kagaze ku mubosi wa Inter bitubwira yuko mu byukuri Zanga ari we champion ati mu byukuri iki gikombe ningira kamaro akaba rero mu byukuri Inter Domina hasigaye inkino zini yamaze kwegukana Serie A y'uno mwaka ubona ko mu byukuri ari ivyishimo Milano akaba ndikimenyesha makuru dello Sport kitubwira kiti the strongest ati ni nyembaraga akaba mu byukuri mu gihugu c'Ubutaliyano atakindi kintu bigeze bagaruka ko uyu munsi atari gukeza Inter Domina yatahukanye igikombe ca Serie A c'uno mwaka dusubiye kuri Corriere dello Sport kabagaruka kuri Juventus tubwire yuko mu byukuri Juventus iri maze imyaka 9 itwara Serie A ubiri miragwanira Champions League batubwire yuko yarayirokotse mu gutsinda Udinese ibisindo biri muri kimwe vya Cristiano Ronaldo ku minota 85 no ku minota 90 akaba Udinese yari yamaze gutsinda mu vyukuri Juventus hasigaye iminota 7 kugira urukino rurangira akaba Cristiano Ronaldo yasizemo double akaba Corriere dello Sport tubwira yuko mu vyukuri Cristiano Ronaldo yarokoye Juventus anarokora mu vyukuri Andrea Pirlo yari yahawe urukino rwa Udinese yuko akarutsira gazoca yirukanwa akaba mu vyukuri Juventus yacigaruka muri course yo kina Serie A y'uno mwaka aho yakifata ikibanza ca gatatu ayosho mu gwa gatano wa Napoli amanota 2 akaba mu vyukuri cyize cyo gukina Champions League muri saison iza cyacigaruka ku uyu mugwi wa Bianconeri Makuru y'Ivyasusa menyesha makuru katubananiza mu gihugu ca Espagne kimenyesha makuru Mundo Deportivo Catalonia kiba cyagarutse ku rukino FC Barcelona yari itsinze mu gwa Valencia ibitsindo 3 muri 2 akaba mu vyukuri kitubwira yuko ari no silenda ati Barcelona mu vyukuri nta kwicira canke nta kujarajala akaba mu vyukuri yarose intsinzi komeye hariye Mestalla Valencia hamwe ibitsindo 2 vya Leo Messi n'igitsindo ca Antoine Griezmann akaba mu vyukuri vyaje bigombera igitsindo ca Chelsea na Gabriel Paulista igitsindo c'umutwe ku ruhande rwa Valencia akaba mu vyukuri na Carlos Soler wa Valencia yasize mu gitsina ca gatatu plito ca kabiri ku minota 84 nk'uko ariko kitaje kugira ico gihindura mu vyukuri akaba Barcelona citahukana minota mu vyukuri atatu yingira kamura akaba yaciyaguma muri course ya La Liga y'uno mwaka aho yacigira minota 70 mu vyukuri 8 ikawusha minota 2 n'umuguri ku kibanza ca mbere wa Atletico Madrid aho uri mu kibanza mu vyukuri ca gatatu uyu mugwi wa Catalonia akimenyesha makuru Diario Sport Catalonia naco yagaro kuri FC Barcelona kitubwira kiti mu vyukuri uyu mugwi Catalonia mu vyukuri uracari muzima kuri La Liga y'uno mwaka ati mu vyukuri barose intsinzi komeye Mestalla ati bagumije muri course yo gutwara La Liga y'uno mwaka akaba kari kimenyesha makuru Diario Sport cyarose no kuri Barcelona yabigeme amaze gushika kuri finale ya Champions League yabigeme y'uno mwaka nyuma yo gutsinda Paris Saint-Germain bisindo biri muri kimwe kaba kandi zo cihura na Chelsea no yasenze Bayern Munich isindo biri muri kimwe bazo cibahurira kuri finali ya Champions League yabigeme y'uno mwaka tugiye kuri Champions League kimenyesha makuru Marca Madrid kaba cyayigarutse ko kigaruka ku bintu zo huza Real Madrid na Chelsea kuri uyu wa gatatu ko gusubiriza muri kimwe cya kabiri gishiri ca nyuma akaba rero mu by'ukuri kimenyesha makuru Madrid Marca kitubwire ko ari fantastic
week cyangwa ari indwi iri fantastique bakira ku nkino zohuza Real Madrid na Chelsea ku munsi wa gatatu ikaba ari kugaruka ku nkino zizoba mw'iyindwi kiribere ko uyu munsi ku wa mbere ari Sevilla na Atletico, ku wa kabiri Paris Saint-Germain na Manchester City, ku wa gatatu Chelsea na Real Madrid, ku wa kane Arsenal na Villarreal, ku wa gatandatu Atletico Madrid na FC Barcelona, kwa Mungu Real Madrid na Sevilla. Barekete birayo ko mu vyukuri ari fantastic week, ari ndwi mu vyukuri idasanzwe, ari ndwi nziza ku bakuzi umupira w'amaguru aho hazoba inkino nyinshi zimeze neza cyane. Akaba kandi AS mu gihugu cye Espagne i Madrid yagarutse no kuri Champions League nyine tubwira ko Eden Hazard ku ruhande rwa Real Madrid mu vyukuri ari mu bantu bazokina urukino rwa Chelsea. Akaba dayitubwira yuko mu vyukuri umugabo nyuma yo kwigaragaza ku rukino bakinye muri weekend akaba rero ngo ategura gutanguzwa mu kibuga ku rukino rwa Chelsea i Londres Stamford Bridge ku munsi wa gatatu. Akaba rizana avuga yuko uyu mugabo ari rize kwitanga nyuma yo gukora mu vyukuri ibidasanzwe ku rukino rwa Osasuna bakinye muri iyi weekend aho yatanze amapasi neza ku kigero ca 80%. Akaba rizana avuga ati nico gihe cyo kumutanguza mu kibuga akigaragaza akerekana rero mu vyukuri ivyo ashoboye nyuma rero kugenda gira imvune zitari nke kuva shise mu mugwi wa Real Madrid. Daily Telegraph mu gihugu cy'Ubwongereza yagarutse ku bafana ba Manchester United bari bakoze imyigaragambyo cyangwa imigumuko ku munsi w'ejo mbere yuko mu vyukuri umugwi wa Manchester United wakira Liverpool Old Trafford. Akaba mu vyukuri abafana babagarutse kubavuga bati abafana basaze mu vyukuri bigarurira Old Trafford. Akaba rero mu barakora imigumuko biyamiriza aba Glazers cyangwa umuryango w'aba Glazers usanzwe ari wo office Manchester United mu minwe cyangwa ari wo nyene ari bo babosi bawo. Akaba mu vyukuri abafana biyamiriza iyo family ko yotanga imiho cyangwa ikagurisha uyu mugwi. Akaba vyanarangira urukino rwa postpone cyangwa baruhagaritse rukaba regongururijwe indi tariki teramenyekana. Akaba urukino hari hitezwe ikintu gikomeye cyuko iyo Liverpool irutsinda Manchester City yari kuca ihabwa Premier League. Kwa vyarangiye rutabaye kubera imigumuko y'abafana. Kimenyesha makuru Daily Mail nabyo kigaruka kitubwira kiti Old Trafford yafashwe ati yafashwe na banyirayo. Akora abafana bigaragambye bavuga yuko uyu mugwe wabagambaniye ukanabakorera nabi, bakabagereza yuko wakuza amafaranga kuruta gukunda abafana. Nyuma yaho rero watangaje yuko winjiye muri Super League cyaje guhagarika rya higanwa. Kare bavuze ati mwarenze mwinjira muri Super League vyerekana yuko mukunda amafaranga kuturuta. Ni mufume rero mugende turabona yuko umugwi wacu mushobora kuzowuno na mukawushira hasi. Kimenyesha makuru The Independent naco cabegaza mu vyukitubera kiti abafana ba Man U babaye bameze nabi ati bashaka Glazers batanga imihoho bagende kwa mu vyukuri ari sene zitabaho mu vyukuri zabereye Old Trafford. Abantu benshi batangiye baravuga ati kumbe ni birabaho mu bazungu mu vyukuri ari sene ziteye ubwo Old Trafford zasize mu vyukuri abantu atajambo ryo kuvuga. Abafana bagomutse reka turindira aho bizoherera ni affaire aswevra. Mwana Sport mu gihugu ca Tanzania yagarutse ku rukino zohuza umugwi wa Simba na Yanga muri iyi ndwi. Mu vyukuri ku munsi wa gatandatu mu vyukuri kamajambo mu gihugu ca Tanzania yamaze gutangura muri El Clasico y'Abatanzania. Agaye ku munsi wa gatandatu ari Clasico cyangwa urukino rwa mbere rukomeye muri Tanzania hagati y'umugwi wa Simba na Yanga. Mwana Sport yagarutse kuri Yanga Africans evuga ati rero muri canga ahubwo vyarabacanze ati mwebwe ubwanyu nimwe mwiyica. Akaba nikimenyesha makuru champion cyagarutse kuri Morrison umugabo mu vyukuri wa Simba avuga ati kubera ko abafana bayanga muvuga cyane kubera ko muvuga ni mugume hamwe bwana. Akaba nikimenyesha makuru michezo cyagarutse kuri Gomez umumenyereza wa Simba avuga ati ibiharuro byose biri ku mukino gwa Yanga. Akaba ari Yanga niyatsinda urukino wizo abise nkaho baye champion. Akaba ari rusha umugwi wa Simba manota 6 nkuko nyimba tarane ikaba kandi nafise inkino 2 tarakina. Numva yuko gutsinda urukino kuri Yanga bizogarukana muri course ya title ariko kurutsindwa nankeka yuko mu vyukuri bizoya mu vyukuri igikombe kizoba kirimo kirabajana mu vyukuri c'iyisezo ca VPL.
tukoye kuri champion kibagarutse no kuri Sedo ntibazonze tubwire ko yabwiye bafana bayanga kurika guhangayika kubera urukino rwa samedi bafitanye na Simba ati mu vy'ukuri ntimuhangayike turababona kore mu rukino rwo gutangura banganije ubusa mu Burundi bongera guhura muri Kombe la Mapinduzi banganye ubusa mu Burundi kandi yangitsinda kuri penalty takukana igikombe cya Kombe la Mapinduzi ciyi sezo akaba rese Sedo ntibazonze babwira ko bareka guhangayika ntibagire ubwoba bwa Simba ati samedi mu baturekera abagabo ba Simba basimbazi mu vy'ukuri turababona nta na hamwe bazotujana. Guys, tugeme andi makuru rero ya transfer bayagera avugwa nuko ngo Paris Saint-Germain umuyobozi wayo wa sport Leonardo uyu mugabo mu vy'ukuri akaba ari mu vy'ukuri yemeje akaba ari umugabo ataremeza yuko Neymar azokongereza andi masezerano ko rero Marika yavyanditse ko rero Marika yivuga yuko ibintu vy'uko Neymar yogaruka muri Barcelona bishobora kuba ari mu kuri kuko Leonardo atarigera aboneka umunsi namwe mu itangazamakuru yemeze ko Neymar azokongereza amasezerano muri Paris Saint-Germain. Batubwira ko umugabo yashobora kugaruka i Barcelona mu gihe Paul Pogba akaba umugabo ngo mu vy'ukuri agiye guhabwa andi masezerano muri Manchester United azotuma hembwa 100 vy'amapaundi kundwi. Reka turide ni affaire suivre mu gihe Jurgen Klopp yavuze yuko abona ko Naby Keita azokina imyaka atari mike mu mugwi wa Liverpool mu gihe David Alaba azohembwa amahera angana na yose Ramos azohembwa ku mwaka 12 z'amayero ku mwaka nkuko Fabrizio Romano abitubwira. Guys, amakuru yacu reka tuyabanze ngaha rero mu Burundi kuri Coupe du Président igikombe cy'umukuru w'igihugu akaba rero inkino zizotangura kwa ku munsi w'ejo Vitaro yakira umugwi wa Royal kuri stade Ntwari mu gihe Musonga tizokwakira Olympique Star kuri stade Ngoma Gitega mu gihe kandi ku munsi w'ejo Bumamuri zokwakira Message Ngozi mu Cibitoke kuri stade Urunani mu gihe Garage Express izokwakira Flambeau de Centre kuri stade Ngoma akaba ari inkino zo gusubiza zizoca ziba mu ndwi izoca ikurikira tumenye imigwi izoca muri kimwe cyakora gishije cyanyuma muri Coupe du Président turi kuri Primus League canke muri football mu Burundi muri rusange katurangirize ku bakinyi bamaze gutsinda ibitsindo vyinshi iyi sezo muri Primus League aho mukinyi wa mbere amaze gutsinda ibitsindo vyinshi ari Asmani Kumana musatizi wa Grenoble 14 Trésor Chaka wa Vital 12 Abdulrahman Rukundo wa Kayanza 11 Raoul Vyamungu wa Bumamuru ibitsindo 11 Ramadani Pascal wa Olympique Stade ibitsindo 10 mu gihe Frank Duwiman wa Royal maze gutsinda ibitsindo 9 Darcy Shimwe mwana wa Royal ibitsindo 9 nyene mu gihe Olivier Bayizere Message Ngozi namaze gutsinda ibitsindo 8 hamwe na MD Muruta bose nawe nyene wa Inter amaze gutsinda ibitsindo 8 banganya na Emega Kiza Nyandwi wa Flambeau de Centre. Les amis mugire ibihe vyiza.